canke mwaramutse bivanye n'aho umwe wese aherereye, abari mu buseruko, mu burengero, mu buraruko ndetse no mu bumanuko bw'isi. Reka mwese ndabasuhuze ndabipfuriza n'umwaka mushasha. Mwongera nkavuga ati amahoro y'Imana abane namwe aho muri kw'isi hose. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro ni The Winner Boy nk'ibisanzwe. Ati none uno musi washaka kutuganiriza iki canke washaka kutubwira ayahe makuru? Amakuru narinzanye uno musi naya ngaya. Umuririmbyi Satubi yabaye nominated muri Afrima. Ibyo byari birori byari byatunganijwe kubera hariya mu gihugu ca Nigeria. Rero nkavuga ati none byagenze gute ko twaherutse tubona ko ari mu myiteguro nkaho ariko akora repetition ategereje ko ahava aja guhangana n'abandi, ariko bikarangira tubonye atagiye guperforminga. Wewe rero nimba witeze kumva aya makuru yose uko bigiye bitandukanye, banza ukore subscribe, ukore like, comment na share. Hama nawe wakoze subscribe, ndakwibutsa kuri umuntu w'agaciro, uri umuntu wacu, ndabakunda cyane. Nkaba nongeye kuguha ikaze kandi kuyo tugiye kuganira ku uno musi. Ati rero bimeze gute? Umuririmbyi Satubi yabaye nominated iyi nshuro igira gatatu, ariko akaba ino nshuro igira gatatu ariho yitabiriye ibiteramo canke ibirori vya Afrima Award. Ati none kubera ikizo zindi nshuro zibiri yoba yarabaye nominated atigeze yitaba? Impamvu ihari canke ivyemeza nuko we nyene ubwiwe ubwo yari ku kibuga c'indege ariko abazwa n'abamenyesha makuru ukuntu ibintu vyifashe, yarashoboye kubisigura. Akaba yabisiguye avuga ati impamvu ntashoboye kwitaba ziriya nominated z'ubwa mbere, noba narabaye nominated bikanka ko nseruka, ntabwo vyamvuyeko, ahubwo ni kubera ko igihugu c'iwacu kidashigikira abajene canke kidashigikira ibintu bijanye n'imyidagaduro. Ati none bimeze gute? Aho yatanze uburorero nko mu Rwanda, Tanzania, Uganda n'ibindi bihugu byose. None havuga ati noneho n'igihugu ca Nigeria, iyi Afrima wumva iri mu minwe ya government, ifisemwo ukuboko kunini muri guverinema. Rero mu gihe guverinema canke government yacu itariko iradushigikira, n'ubundi ntaho turiko turaja. Yes, kubwanje naraserutse kandi byantwaye amafaranga menshi, ariko ndagwana ndashikayo. Ariko naraserutse nseruka nk'umustar, ariko nserukira n'igihugu kubera hari ibintu byinshi. Nimba uno musi twiyemeje ko hagiyeho kuba visit Burundi, hakaba hari umustar umwe asohotse, igihugu kikaba cyamushigikiye, haba hari the big promotion kuri vya bintu dushaka ko vyoba ku gihugu. Sinzi kino kintu nimba muri ko muragitahura neza. Nashimye cyane ukuntu Satubi yagisiguye iki kintu. Nawe nimba uri kuratwumviriza uraza kumva neza ko ari kintu cyumvikana kuri gwa rwego, na wewe uri kuracumviriza wovuga ati bien si kino kintu kirumvikana kandi hari création canke hari akandi kantu igihugu coba cungutse mu gihe coshiramwo support mwa bino bintu. Yagize ati mu gihe ibihugu byinshi uzosanga harimo intambara, ingwano, amatati iki, benshi bifashisha football, bakifashisha music kugira ngo bya bintu byahora bivugwa byibagirwe. Rero mu gihe usanga uva mu gihugu cyitwa ko gikwekenye, cyitwa ko kiri mu magume, ibintu byinshi, mu gihe rero ata support minister cyangwa government
y'inkino n'imico kama mu gihe bataje gushyigikira urwaruka uza gusanga twebwe bituvuna. Ati igihugu ni icyacu, igihugu kiduhevye twebwe ntitwogiheba kuko turabene igihugu turakigwanira. Jewe vyakunze ko nshikayo, ariko biba vyiza ko iyo government ibirimwo, kuko haba harimwo n'ayandi the politics udashobora kumenya aho zizanana. Kuko ati ugiye kuraba abantu bose batahanye ama award bagiye bashyigikiwe na government yabo. Ati rero hamwe government yacu itodushigikira canke nyimba genzo ba nominated kandi canke akabaho n'ubundi aba nominated atodushigikira government yacu, ni ukuvuga nzokwama ngenda nama ntahazira yoye, nongera ngenda nta kwa kundi ntigeze ndonka award no musi numwe. Ati rero acavuga ati bino bintu iyo wajanywe na government ikaba yagushigikiye, ubwa mbere ujana kaca canke kiritihere imico ndangakaranga y'igihugu, ku buryo iyo wayerekanye n'umuntu aza akakubaza ati uru wahe, ukababwira ati ndi umurundi, kuko babonye imico ndangakaranga yiwawe. Hama nka kiriya kintu bagomba kuzana cyitwa Visit Burundi canke gisanzwe kihari, bituma vyaguka bakabona ati iyi Visit Burundi dukwiye kuzojayo turabe nibiki badutegurira, nibiki badutunganiriza, kugira ngo tuzohore tuvuga ko kumbe Visit Burundi nayo ari nziza, kandi bituma n'igihugu kigira visibility, abantu bakakimenya, bigatuma cyakira ingenzi nyinshi, bigatuma kimenyekana mu makungu. Rero akavuga ati naho abari bihugu birimwo bivugwa nabi, bivugwamo intambara, bivugwamo iki, bituma hajemwo siporo hakazamwo umuziki, vya bindi vyariko biravugwa bije hasi hakaba trend, vya bindi biriko birakogwa birabwa n'isinzi ry'abantu. Noneho ravuga ati iki kintu satubavuze irevre ugiye kuraba nivyo. Ubundi ugiye kuraba government umengo ntishigikiye cyane abajene canke ntishigikiye imyidagaduro, haba mu mipira, haba imiziki, cyane cyane ku ruhande rw'umuziki umengo biragoyagoya, kuko uraja we yavuze ko yagiye muri government ko basaba ko bomushigikira, bavuga ko ayo mafaranga atayo bafise. We nyene ku giti ciwe ahitamwo kwigendera kubikora. Rero avuga ati gicatumye ntagenda, izo nabaye nominated inshuro zibiri nuko ataburyo nari mfise, tariko ubundi bugira gatatu nabaye nominated ndaraba ndavuga ati reka nkamba kambe nkubitinze ibipfusi, hama ngende nje kuraba ico abandi batujyanye. Noneho barongera baramubaza ati none ko twabonye ukora repetition yuko ugomba kuja kuririmba ariko bikarangira udakoze performance. We yishuye avuga ati hari abaririmbyi benshi batakoze performance, ntabwo ari je gusa pe, hari abaririmbyi benshi batakoze performance kumvo y'ivyuma bidasezerana, ivyuma vyagize pane biragera akabazo, ubwo abaririmbyi ubwa mbere babaye abo nyene, abandi twari inyuma ntitwashikiriwe, ntabwo vyabaye kuri jewe gusa. Noneho bongera baramubaza ati mbega hamwe ubona vyoba bikimeze uko, tuvuge ko umuziki w'u Burundi utaratera imbere canke bimeze gute? Yabishwe ikibazo ciza nakunze cyane, inyishu nziza nanje ubwanje nakunze cyane. Yavuze ati umuziki sinovuga ngo nturatera imbere, turi mu nzira y'amajambere ariko hariho intambwe tutarashikira. Ati gute rero? Uzosanga umuririmbyi ego no munsi araronka imodoka, mugabo
aho usanga nko mu bindi bihugu umupromota umujurnaliste afise imodoka zirenze zikaze. Ni ukuvuga turacafise byinshi byo gukora kugira ngo tube nko mu bindi bihugu. Ongira amazi ati none wewe kuvuga ko ataho turashika urashigikiye Big Fizzo? Ko yavuze ati inyuma y'imyaka 2 atari ngaha ko umuziki atantambwe wigeze utera ngo ukiri hahandi. Nawe ati sindavyibaza kuko uno munsi umuririmbyi Kiriku arafise imodoka kandi kuva je ntangura uno muziki haciye imyaka myinshi nta muririmbyi n'umwe yari bwigere aronka imodoka biciye mu kuririmba canke mu bihangano aba yakoze. Rero ntivuze ko umuziki utari kuratera imbere, umuziki uri kuratera imbere ahubwo bidusaba gukora cane. Ati ho nyene uwavuze ko umuziki utaratera imbere nta na rimwe araja muri Afrima, nabanza kore cane aje no muri Afrima niho azoza kutwemeza ko umuziki utaratera imbere. Rero kandi nta kuntu ubuye hoba hari amashirahamwe nka Superbat yatunganije ihiganwa nk'iri kugira ngo abaririmbyi baronke canke abandi ba influencers baronke ubushimwe, ugacumbwira ngo umuziki nturatera imbere. Ati vyo sinovyemeranya nawe kuko haba hari ibimenyetso byinshi bigaragara ko music industry iriko iratera ija imbere. Uyo akaba ari Abubakar Karum Satubi, akaba yariko yishura abamenyesha makuru aho bariko baramubaza ivyo bibazo, kandi ubona ko yavyitwayemo neza, ariko kabona ko atari yishimye kuko uravye asa n'uvuga ati kuba government itadushigikira hari ibintu byinshi duhomba, hari ibintu byinshi kubishikako usanga bigoye. Nkagushimira wewe waduteza amatwi, ndakwibutsa ko wokora subscribe kuri Black Entertainer, ngakwibutsa ko wokora like, comment hamwe na share kugira ngo dukomeze kugira umuryango wagutse. Ariko nkakibutsa nawe wabikoze kuri umuntu wacu, I love you so much. Komeza mudushigikira, nimwe bantu bacu, nitwebwe banyu. Nayo cano narababwiye ko atari yanje gusa ahubwo ni yanyu, ni yanje, ni ya twese. Kandi ikindi naco nkabibutsa ko dukomeze gushigikirana nta kizobuza tudatera imbere. Tuzotera imbere, dutezanye imbere twese, twisange ahandi hantu ku yindi ntambwe, mu yindi mpwemu nk'uko abandi bakunze kubivuga. Ciao ciao.